Kuki ukunda ibirato Jean bihagurutse? Kwabe nivyo biba bizimvye cyane. Cyangwa ari mugufi ushaka kuba muremure. Yesi ndi mugufi. Umuntu kwanza bamugufi banye no muri kumwe. Nawe ndafise umuntu muhagaze kamwe uconeka kumenga uri gikora. Ufise imyaka ingana? Imyaka yiwanje ibaza mama ko nawe yamvyaye. Je ntaje narinzi ko inavutse ndi muto yansinzi genda. Nakubwiye sayo ubuzima bwawe. Wapi? Ciyambye gusa ko navutse nkaze. Yumva ndapa. Yo! Wazavuga ati icyo gihe hari havunye bacancu amisi baza mu ma concert mere nawo akiri mutoyi afise namababari ariko niyasubiye azombona. Wavuze yuko yagutsabye ego yarasabye ikigongwe ariko wavuze yuko utazomubabarira atagutelefone ngo agukora inge agusaba imbabazi yarabikora. Mbega uponda abanyarwanda ukabasaba collab mbega niko kubesha dalasa murafise collab bakwandikira rwape nguri press rap muri Kenya naki wanyu imatongo batarakumenya wari umuragizi ushoboye igishegu Rapeye ni y'abandi wagehungu yavuye kubwega ifise King Fab Love niwe kizigeze ni mu vyumve mwabidogo sinkoreshe nk'uwo mwana kiba mu bitoki yambika imipira kandi kigwa bifu ngwa yaroke yategetse ko amakoma mashi nk'umu kimbiri ntangana nirobo yanci kumva pinga family akano kaguzanga Yari passé anagurishije cyangura mwaka konye mfise capacité intellectuelle ikaze aha nta muntu fa kundungura kandi urazi n'icongereza rero kuva wambarije undunguruka umva urantora none mfise capacité intellectuelle kandi urazi n'icongereza Bel Chris nta kintu nakimwe ntazi ngira 23 mu congereza none wewe umenga twaje gugufyinda oya ubemeze cyacho nishura brother Sat B kwa namana nawe nyine yamaze kuvuga ko basubiranye ariko umuntu bwati ndabishemo ingufu yagukubise hasi amukubita imodoka we wamuhaye amuhaye imodoka je kumuha indege mugabo muhaye yawe ariko yimuha gusa je nabonye umenga nuce ndamuhebera ko nanje nabonye rihana guma ndonda bro mako kamera kwanza ikirato pana vya ndire bamabibesha apeti apeti ni dundumeneke umuntu gwego Hello bakunzi bacu bakunzi ba Buja TV bakunzi b'u Burundi inshuti z'u Burundi mbanje kubaramutsa ndabwire ko ndabakunda cyane kuri mikoni yaje irankunda nyuma ya kamera niwo muhungu wacu nyira bikora neza Juma Jux today rero murabona hanundi ndahantu hari ibintu by'agaciro ibintu bizimvye kubabizi barabibona ndahantu muri quartier abahazi barahamenya navumbuye rero umuntu kuvuga ngo kuvumbura twagendeye umuntu usanga ariko arihereza kamwe ngahanya uwo muntu nawe si uwundi ni umuntu mukunda cyane mukunda ibiganiro vyiwe reka tumusabe atwibwire avuga akazina kiwe bro mambo Anatikautije bro mambo uko sawa Bel Chris Belle watu afitanye programu aratugaye ko ni sawa basi ndamutse gushaka urukundo ushaka ko atabintu bye cyuruko oya vraiment twakundana urabona ntibijanye ko ari muremure narebye ukuri nje nigize mu gufisha nigiye muremure yawe kuko atacho nyine wambaye hotel nitwaresheje ntibijanye mbanje kukuramutsa kwanza ni sawa what's up to boy Bel Chris Bel Chris festival rapper sigo FPLZ FZF chicken boy festi down them god rapper aka umuririmbyi wa mbere yambara amahera menshi one love hoyo umuririmbyi wa mbere yambara amahera menshi murabe neza Jux murabona ko bro kuki ukunda ibirato Jean bihagurutse kwabe nivyo biba bizimvye cyane cyangwa ari mugufi ushaka kuba muremure yesi ndi mugufi umuntu kwanza bamugufi banye no muri kumwe nawe ndafise umuntu muhagaze kamwe uconeka kumenga uri gikora uconeka kumenga muvukana kamanda oya ivyo zose nturi mugufi cyane ariko uragerageza kugira muremure ucima ko ntari mugufi ngiye ati soma uraba ubunyene Sanoka nakubise ko yene Simba je ndabimenye Simba gute ndashikira kumva nakubise ndahe ego wa muntu wanyene abikora neza avumye mwino minsi avuga yuko yambara amahera menshi kubonye kuranga ifana muzima musanzwe unyifana je nta bintu by'amadroge nto kwikira akava hapi ibintu byose biboreza je nta byo no ibintu byose ariko bitaboreza ndabina no mukonjo ndabona office Namfisa wakani bakunzi bacu nabona yuko turi kumwe n'umuhungu akiri muto nyine uvuga rimba atari banga ufite imyaka ingana
imyaka yiwanje wibaza mama kuko nawe yamvyaye je ntaje narinzi ko navutse ndi muto sinzi genda nakubwiye isaha ubuzima bwawe wapi ciyambwiye gusa ko navutse nkaze yumva ndapa yo wazavuga ati ico gihe hari havunye bacancu amisi baza mu makoncert mere nawo akiri mutoyi afise ebana nkarapa bacancu amisi bakiruka bati numva ndi yakubona zobica gymnastique niyo mpamvu rero nubona abantu bavuga ngo barakomeye ubunje bavuga ati none umuririmbyi no wahiye ko ariko atubuza amahoro ndakupita mama ubongene Belle abantu benshi bavuga yuko unyura umogi ibintu uvuga bikura okay umuntu anura umogi naza ko ntiyoberana uramubona ukuntu abameze ukuntu abasa cyangwa ukuntu abameze nibaza ko je sinsa ni n'umuntu anura umogi kandi ivyo ndiko ndanwa barabibona nimba ari urumogi ngaha bon nibaza ko birisiguye of course reka mvuge nk'incatumye nza ngahanye nce kukurondera biravuga yuko uri umuririmbyi ariko ukaba waramenyekane kuri novuga yuko ikiganiro wakoranye na uyu nico catumye umenyekana ubundi ibikorwa vyawe nta bantu benshi bari babizi Belle. Okay, cyo novuga yuko je namenyekanye kuva imyaka uvuze ko namenyekanye kuri iki kiganiro kweri numva umenga uri kuramutera amashuri ujya yaje kunkorera inkoni shushe so namenyekanye kuva imyaka kandi nawe nyene yandondeye ko yabonye namenyekanye no je inajyana ni iwe TV iwe nta kintu gijyana nawe bwakoreko ariko yaje kundondera ko yabonye ati mpite ne kwasumbya abandi baririmba ashaka gutikura yacashya inziga ariko nibaza ko yasabye ikigongwe je nanje nk'umuntu nubaha Imana kandi nzi yuko kubabarira ubundi ari fresh namababari ariko niyasubiye azombona wavuze yuko yagutsabye ego yarasabye ikigongwe ariko wavuze yuko utazomubabarira atagutelefone ngo agukoringe agusaba imbabazi yarabikoze nashaka kwafukama ariko naravye nyene ndavuga ati reka ndamubabarire kubera ko sinoreka kumubabarira ikosa riguma iwanje kandi ndamubabarire kugira n'Imana ibandanye inkomeza abari byose ngume ndi wa mbere wavuze ko wakoranye kuraba n'umuririmbyi akomeye cyane wo mu gihugu cy'Iburayi twibutse yo bari Michael Jackson mwamwe ikoranye ryari haraheze igihe hari muri 2020 mu mpera ariko ni project shaka kuzosohora mu mpera z'uno mwaka nimba ntihenze 2020 yari yarapfuye Michael Jackson yari yarapfuye none wakoranye n'umuzimu cyane cyane avuga ati nje muririmbyi wa mbere ngaha mugira ko mu Burundi mukwe kuza muri rata n'abamama bose aba papa n'abaki bose bavuga ati ubu ni wo muririmbyi akatuma ibendera giguri hungabana mu makungu cyenda ya masho n'aba Diamond n'abande n'abandi zanira kumbaza ivya Michael Jackson ukuntu twahuye twe turafise ukuntu twakoze indirimbo iriho kandi suni muzoyo yakoze kandi yakozwe 2020 yakoze 2020 yari yarapfuye twe turafise ukuntu twe tubikora ko waje niyo mpamvu cyangwa Jesu mba bose uri mu film asonire ivyo ntibikuraba werindira gusa indirimbo izo soka cyane batari bana izo soka cyane mpera z'uno mwaka mu mpera just uzorindira ko muri December ko yani ndi mu hene kwizozira irampa y'amasho ya Bonane Noel iki hajya amasho yose amabati nta wundi muririmbyi dukeneye rega tugusabe utucishize ko akapera ku ndirimbo yawe wo bukunda canke kuyo ndirimbo mwa mwarakoranye je nkunda zose iyo twakoranye ntayo no kubwira na microphone wo twita hasi ndake Michael Jackson nk'umuntu yaririmbye yo toro abari byose ndabumvira ikigongwe ndake n'umuziki bagiye kuwuheba jewe ndake je bose baranyubaha yana yarantefonye umutipe nani kama wo muri Niger agapeti kagufi cyane wika with kid ambia ati peti wewe kweli nino uri hit sana ati hama wozi ino nikosa no kuvugwa umva bafise ubwo batumpeta kazi no kweli amasho yose nayibiye ducishize ko akapera ku ndirimbo yari yose byo kurimba ko nanavyibagiye gabaje mbega uponda abanyarwanda ukabasaba collab mbega niko kubesha dalasa murafise collab bakwandikira rwape nguri press rap muri Kenya naki wanyu imatongo batarakumenya wari umuragizi ushoboye igishegu rapeye ni y'abandi wake kungu yavuye kubwega ifise King Fab Love niwe kizigeze ni mu vyumve mwabidogo sinkoreshe nk'uwo mwana kiba mu bitoki yambika imipira kandi kigwa bifu ngwa yaroke yategetse ko amakoma mashi nk'umukimbiri ntagana nirobo yanci kumva pinga pamiri promo na talent biratandukanye beniko kucha top boy BERCHRIS one love uvuze yuko mwe ndirimbo harimo ibintu vy'imatongo ngo umuntu ngo y'imatongo ni
Matongo nta wenzi umuntu wese atazi kuririmba nk'abandi uwo ari we wese w'amatongo asohoye indirimbo z'imikate indirimbo wumva baririmba ibintu byo kugira byo kuririmbira impinja mayaya muri rap wemera we uriyemera ku bwawe kandi ukemera na grand frère wa Fabilo umuraperi wa mbere festival hapa nije muraperi wa mbere kandi je na muririmbye wa mbere wo mwishimiye wa mbere wa kabiri je umuntu heba kuririmba nkabivamo byose hashe muziki we wocupfa abakinyi b'umupira woje bagoma bari hit uzuba ngo Saido ngo ja muri studio Berahino ngo ja muri studio makartire ngo ba produce washe ibintu bitari byo kandi je byose nabishobora so umuraperi wa mbere nije birazwi ariko Fabio nawe n'umuraperi akontrola abaraperi bose akontrola abaraperi bose mu Burundi je n'umuraperi wa mbere mu Burundi ugena abakontrola abaraperi bo mu Burundi nta wundi wemeye rwego rwa Afrika uwundi festival rap undi nemera ni Camerigado undi nemera ni Christian Boy undi nemera ni Bel Chris festival rap abo bose ndabe umuririmbyi wa mbere yambariye amahera menshi cyane bro aka kantu kaguza ngaha yari parcelle anagurishije cyangura mwaka konyene parcelle wayigurishije ngaha yayigurishije make haga parcelle kara ahantu ruguru ari 30 million gusa ubise parcelle zingaye gushuna mu ziraharugwa aho sangurara mu nzu kwa mama wawe Bel Chris ampisi muri sale ingo dutahura ko utarari wanje uzotwemera umunsi umwe tuza gukora ikiganiro muhiri wanje uzoze wenyene hamura ko utamarigi tuzana Juma Juma wa Chahara uno muhara ndamuzi oya umunsi umwe tuzoza muhiri wanyu tuzohatohoza kugira ngo twereke ivyo bintu haya muhiri wanyu usaba parcelle menshi mbeho ziba ziri muhira none ziba ziri mu nzu oya mama wacu ashaka kumuganiriza mama ntaye muri entertainment mama ni pastor reka ntazo gusengere azodusengera gucukura ko nico gisuko reka tukubaze iri hereye ni mugabo urigitondere akuraba kurunguruka ni rya bandi cyangwa waratoboye ndatoboye ntaje no bandi hakubera iki umaze kubona ko umuririmbyi ukazi cutobora kuko nico kiranga abaririmbyi hari abantu batoba bazi Bel Chris ni umuntu kiyaciye ku ntebe y'ishure washaka kubidusangiza je ndifise amashuri menshi aho ndafise imanite vraiment university wahejeje ryari wahejeje ryari mwako hetse ego university ntatangora ya nani nzo kwiga je ni gupambana mu muziki hamwe bose ndabashira down yababa wize he wize he ya shese nshobora kuyivuga none ndikenewe none cyo mumenga ndibikenewe je mbaza umuziki kugira twumve ko wize ku ishure rikaze riri hamahera menshi ya none wosanga ntize mu Burundi naho zoshika tsangira bikenewe byishyuwe nize gusa je mfise capacité intellectuelle ikaze nta muntu je ufa kundungura kandi urazi n'icongereza nero kuva wambara ije undunguruka umva urantora none je mfise capacité intellectuelle kandi urazi n'icongereza Bel Chris nta kintu na kimwe ntazi ngira 23 mu congereza none wewe umenga twaje gufyinda oya ubemeze cyacho nishura nacho zivuga ishuri jewe ahubwo je ntimunzi ndake je bose barantinya kandi wowe ntunyubahuka ehinge sorry no ndirimbo ariko mudaca muheba na journalism tuyiheba kubera iki iyo ndirimbo izokubitamwe n'abaririmbyi bose baheba umuziki hama journalism bavuga ati nta wundi muri ivyo dukeneye ko ikigana atari Bel Chris hamwe namwe muje mugati murafise 5,000,000 kugira dukora turahevye journalism Bel Chris watubwiye yuko uri mu rukundo na Belle Nice bigeze bon Belle Nice je byari bapostinze kuri Linda Lacosta ngo akabono ka Belle Nice ngo Bel Chris ngo aragashaka je navyihebeye kwa nabona ati nyene abandi bamaze kuba kwanu bahaki brother Sat B kwa nabona nawe nyene yamaze kuba ko basubiranye ariko ubu nabwo ndabishema inguvu yagukubise hasi amukubita imodoka jewe we amuhaye imodoka je nakumuha indege mugabo yawe ariko yimuha gusa je nabonye umenga nuce ndamuhebera ko nanje nawe rihana guma ndonda bati nkeneye love je rero Belle Nice nashaka poeshe ndaki rihana ubunye ni wari kakurondera uri mu migambi yo kumwemerera jena mama mposhi namanya mugati manzu poshi manda chavyigako haizi namwe ati nzokwemera haize nk'umwaka nuba yararandinye bati aba Drake narahevye ba Chris Brown bose nahevye shaka wewe ubu rero kuravyumvira yani basigaze n'ikirundo sigaze n'ijambo rimwe muri imvyo mbere yambara amahame menshi iryo jambo niryo zigyonyene n'ikirundo ryonyene n'ijyanye rikaba ryamushikiriye gute pokora akunda uwo muntu twarabonye upostinga ifoto z'umutipe yambara ibintu by'ibitishi uramwemera antuka ya mutipe arakaze cyane yitwa Yemba Fashion Designer International ya mutipe Australia yose bana nta muntu amupinza kwambara ariko twe ngaha mu Burundi atanumwa tujyako wayibona ko ni kirato bro makamera kwanza ikirato
pana vya bindire bamabibesha apeti apeti lidundumeleke gwego gasanga mpeti cyato yambaye klinikki ego sha peti ugasanga mpeti ngo aguze imodoka ugasanga harimo iki kirato imodoka ingana n'iki kirato so rero ryambire rero yemba fashion designer yubaho kweri hari hose akwambarira Chicago ya suit ya TC muravuga naho imujama wanje akakwambarira ibintu vya Dior ibintu vya Louis Vuitton ibiki n'ibiki ujya mutipa ahubwo arakaze sana impuzu wambara rero ni wazirongeka oya sivyo nakubwiye sivyo navuze kuko je mfite ivyo nambara birakaze naho vyo yambara birakaze wowe mukeneye jya kuri Facebook wandike yemba onosumba hama ukeneye kuri Instagram genda wandike yemba Jean Pierre Facebook yemba onosumba Instagram yemba Jean Pierre cyumutora hamurabe umuntu Bel Chris arinzagira promotion murumva yuko ari umuntu yamushitse ku mutima ntuka harakana yaguha arakaze cyane ivi nta bintu by'ibintu navuze yampaye vraiment wapi gusa je nashetse kwemera uko cyangwa uri kurabirondera ega yo kaze yo ambara ibintu bizimvye umenyana n'abandi bantu bambara ibintu bizimvye kese ko ibe ishobora kubitangana ariko umenyana kuyo uri mu boss umenyana n'abandi kuramubwira promotion kugira ngo azorabe akurungikire nk'akantu ndaje ega ijana ntijya nkamurindi wawe naho nkaze ndayaruse sino yawe rega tubasezerewe akantu wogira abafana bawe canke abakunzi bawe ubu mu kubasezera n'akantu byafana manje nabwo ati je Instagram nibareke kundondera sindabakeneye Facebook nibareke sishaka WhatsApp baguma bangora sinkeneye nibakore subscribe kuri YouTube hama bace baza Instagram ambwira ati brother ega nahejeje bangire screenshot ega nahejeje hama cyo ndekura chaki ega je kiyakintu nguma naho kirekura kwa ntinyaba rimvyo siko haivo muziki avyumva mugabo rero bigeze kwa peti mbona bagoma basora indirimbo z'uburobe mama ibiki basora indirimbo z'impinja ngo indamo n'imbaraga batubwije ngo indirimbo ko sivokalisha ngo imbaraga ninde yayiririmba nahewe nawenzi sigizima yumvise nabarimvye bariko barabitoba bisigaye ko musupporting ngoma nzari indirimbo ituma asubira iwabo bavyumva indirimbo igitanguye zomva aho nyene n'inzu gacha dodori wiwe pum zana amahera y'inzu nayo mfise tahe wanyu rugo bakunzi ba Buja TV muramura ko turi kumwe n'umuntu ari cool afise amajambo menshi naho two afise n'amahera menshi aho kumanwa na utano koka kweri ya wisa bana aho ayiguriye ahigurwa nga inayiza ndayikuye mu Rwanda no indege wewe indege wanafashe wala yizi wewe indege koko yayiguriye kumva ubu hubahwe hagendeye umustar afise amahera menshi atwangiye abantu bahawisa gusa na pouvoir ririmo kumva una majari hano turi hanahuze hamenye reka tubashimire cyane twongeye tubabwiye ko tubakunda cyane ndayibutse yari Bel Chris twari kumwe kuri mikoni Anje yankunda acapella bro acapella kabizo acapella kameze gute kagira turi kabizo gene kameze ma umpebizo cyenda kwa kuntu bigende okay acapella kandi acapella musi ndaruhanda put your hands up tuzi biganze yabo umwana cyangwa umusaza avuga neza ko ndo kwanza ubivuga atakunyegeza naho ufise ubuhaza nguma ndakugaza shakubaze ceza yeah hallo murumva yuko ari umuntu abikora fresh ciao